Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kurutswe mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kurutswe mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kurutswe mu masaha yo mu gicamunsi, biraza guterwa n'aho uherereye cyangwa se uko ingenga bihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi mu mugoroba ku itariki zigera kuri 8 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko twibanda cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi tukababwira uko situation ihagaze, ndetse byanarimba tukarekeza ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi nka Uvira, tukababwira uko byifashe muri rusange. Emmanuel Sultan Matinga kanya gato gashize amaze guca amarenga yuko bagiye gufata intara ya Kalime, Tanganyika ndetse na hariya za Uvira, ndetse n'ibice byinshi yamaze kuba acamo amarenga ko bagiye kuba bafata. Ibyo si byo gusa tuje kubabwira, turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo twinjiye mu cyitwa makuru kambanze nsubize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu bagaciro cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu rwose cya Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Uretse ibyo kandi banadukurikira bibereye rwose rwota amasimbi hariya mu ntara gatatu diaspora, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tugiye kuba rero twinjira mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire buryo ikibuga cy'indege cy'i Bujumbura rwose cyabashije kuba cyongera kibona umutekano n'amahoro, mu gihe kandi Bujumbura nabyo umutekano muke rwose wongeye kugenda uhagaragara, ndetse akaba ari umutekano muke navuga ko kugeza amagingo aya wamaze kuba uhangayikisha benshi mu gihugu cy'u Burundi, nubwo bari kuva ahitwa Katumba kubera amasasu menshi hano ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, abaturage rwose berekeza mu murwa mukuru w'igihugu hano za Bujumbura, nako umutekano by'umwihariko wamaze kuba rwose ugererwa ku mashyi muri rusange. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubive imuzingo 5 kuri 5. Hari ibindi bice byinshi byamaze kuba bifatwa n'iza Sirambwe muri teritwari ya Masisi, ibigera ku 10. Ngira ngo nabyo turaza kuba tuyikomozo tubabwire uko bihagaze ndetse n'uburyo byifashe. Muraza kunyebera rero mereze muri CNDD-FDD, umutekano muke naho wakomeje kuba uzamba ku rwego hejuru, ndetse n'umutekano muke navuga yuko ushobora kuza gutuma habaho gusubiranamo gukomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uwitwa General Kasita Olivier Nyamuneka arimo ararindwa n'igisirikare cya FDNB cy'u Burundi. Uyu akaba ari umwe mu bakongomani by'umwihariko baje hano guhashya iza Sirambwe muri Uvira, ariko kugeza amagingo aya uyu mutwe w'inyeshyamba ukaba ugikomeje kubahagama, ari nako icyitwa imyigaragambyo cyangwa se icyitwa imyiteguro hagati ku mpande zombi kigaragara. Imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira nayo ivuza ubuhuha, nabyo turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzingo. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapodetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko, kuko rwose Nyamuneka utari wakora subscribe, icyo nakubwira cyo ni ugucikana. Uvira Wazalendo FARDC ubu tuvugana rwose bari kuharwanira, abagera kuri 15 bamaze kwicwa, abo ni abasivile. Turaza kuba tugaruka gato kuri Uvira nanone turebe rwose igenzurwa ry'umujyi wa Goma uburyo rimo ragenzurwa na Wazalendo, mbona kureza amaze kuba zihunga, ubwo ndavuga igisirikare cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi rero zikumwe na FDLR zicunze umutekano, havuyemo rwose ingabo zimwe z'abarundi zagiye gucunga umutekano ku mupaka, ndetse n'izagiye gucunga umutekano wa General Kasita. Ubu tuvugana benshi barimo barahunga bavuga bati ntabwo turi bugume kuri ubutaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kaza gukomeza kwicwa. FDLR rero zanje gucungira umutekano uwitwa General Kasita, azimubwira yuko rwose ari umunyarwanda, kandi izi FDLR zikaba zarakora imyitozo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka mu gihe kandi Wazalendo nyinshi zigiye kwihisha zitegereje kureba uwitwa Kasita ako yava muri Uvira, zongeye kwihisha amasaso ya FARDC, kuko mu kanya gato ahitwa Zamile abagera kuri 5 b'Abazalendo bamaze kuba abashyirwa ku butaka muri rusange. Ni mu gihe kandi umujyi wa Uvira wo amaze kuba ushyizwaho ubuyobozi, aho ubu tuvugana uwitwa President Republika ari Amuri William Yakutumba, Prime Minister akaba awitwa Lumatela Hota wa Chef d'Etat Major ni René Etongwa, ndetse uwitwa Mwungiriza ni Ngoma Nzito, Komanda des Operations General Makanaki
Masisi ndetse komanda de province ni General Mayele urumva yuko rero ibintu byamaze kuba biba ibindi mu gihugu ca hano mu gihugu cya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Impamvu uyu mujyi ndimo ndawuvugamo cyane ni uko ari umujyi kugeza magingo aya ufite icyitwa abasirikare, ni umujyi ufite rwose nyamuneka icyitwa abasoja, ni umujyi ufite icyitwa abasirikare by'umwihariko benshi cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ngira ngo namaze kuba rwose nyamuneka nakira, nuko kugeza magingo aya mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi icyitwa umutekano muke w'abaturage wo wamaze kuba uvogerwa mu buryo navuga ko budasanzwe, ariko direka mbanze nakira umutaramu nawe agira icyo ababwira nanjye ngaruke nkomeza. Nyuma y'igihe gito tutaboneka kubera ibikorwa byinshi, nongeye kugaruka kugira ngo mvuge ku biriko birabera i Buvira ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Birababaje kubona u Burundi na leta ya Kongo Tshisekedi na Ndayishimiye batashobora kwiga ku mateka, ku byabaye haraheze imyaka 30. Induru, injyane, ubwicanyi, ubugizi bwa nabi bukorwa n'imigwi yanyonyojwe n'ibitekerezo by'urwanko, ibitekerezo by'amoko, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo gutera akavurugu mu burengerazuba bwa Kongo. Samura Machel yaravuze ngo nitwagomba gukiza igihugu, icyo yise la nation, ati tugomba kwica ibitekerezo by'amoko. Ariko biragaragara yuko abo baperezida babiri batigera bumva impanuro, batigera bagirwa inama, batiyumvira ku ngaruka mbi z'intwaro mbi, intwaro icanishamwe abantu, intwaro ihembera ubwicanyi n'inzangano. Niyumvira yuko abo baperezida babiri Ndayishimiye na Tshisekedi bari bakwiye kwikubita agashi, bakagarura umutima, bagasubiza amaso inyuma, bakareba ibyabaye kuva kuri independence z'ibihugu byacu, bikababera isomo, noneho kwibanda gukomeza injyane n'intambara, ahubwo bagakomeza ibiganiro, umwumvikano, gutora inyishu y'ibibazo by'injyane bimaze imyaka myinshi. Ari byo byatumye ba Sesankuyoze, ba Nsumirinda bakomeza kwivomera ubutunzi bw'ibihugu bya East Africa imyaka n'imyaka, mu gihe abaturage b'ibyo bihugu bishwe n'ubukene, abandi baguye mu buhungiro, abandi baguye mu mahanga bitwa impunzi, kandi ibihugu byabo bitunze ntacyo Imana itakoze ngo bishire ubutunzi muri ibi bihugu byacu kugira ngo abaturage bagire imibereho myiza. None rero ngarutse ku Burundi, Uburundi bwagiye mu ntambara gushigikira imigwi ya Wazalendo, gushigikira imigwi y'interahamwe za FDLR, gushigikira n'iyindi migwi ihungabanya ibihugu bibanyi. Kongo nayo ikaba yarahaye indaro imigwi yose yifuza gukora ibibi, yifuza kwica abantu, yifuza gusahagura igihugu ca Kongo. Leta ya Kongo iyo migwi ikaba yarasasiwe indava ndetse igahabwa n'ubufasha. Nico gituma East Congo imaze imyaka irenga 30 iri mu muriro. Bikaba biboneka rero yuko leta ya Kongo itigeze yitaho ico kibazo
kugira ngo kirondererwe umuti uhoraho, n'ubwo ibihugu by'ibituranyi byaba u Rwanda canke Uganda bagerageje kugira ngo babe bogira inama iyo leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kiri muri East Congo gishobore gutorera umuti, aho kureba amakosa yabo n'ibyo badashoboye kuba batashoboye kwetablisa l'autorité de l'État kuri territoire ku butaka bwa Kongo, ahubwo bakama ari babandi bama bitwaza ababanyi ngo ese ngo impamvu ngo nababanyi ngo impamvu ni Uganda ngo impamvu ngo n'u Rwanda, mu gihe ubwabo bananiwe gutunganya ibijanye n'igihugu cyabo. Ikibabaje ni intwaro ya Ndayishimiye itigiye kuri ibyo byabereye muri Kongo, itigiye ku byabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Haraheze imyaka irenga iri mu gushika hafi 30 itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda, itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye mu Burundi, ntibyigeze bibera isomo Ndayishimiye. Itsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye muri Kongo ntiryigeze ribera isomo Perezida Ndayishimiye, aho gufasha kugira ngo ayo matati ari mu karere k'ibiyaga bigari twarazwe n'Ababirigi ngo bikemuke, ahubwo Uburundi bwivanga muri byo, ahubwo bukomeza intwaro ishingiye kuri mpinga yanje, ishingiye kuri ibyo bitekerezo by'ihonyabwoko, mu guha indaro iyo migwi yazonzwe n'ibyo bitekerezo ikomoka mu gihugu cyo mu Rwanda. Kwifatanya na Wazalendo yaronse isomo rihagije irihawe na za FDLR, akaba aribo ashimagiza, akaba aribo avuga ngo ba Wazalendo ngo nibo bazorokora Kongo, ngo bakangana igitigiri c'imiliyoni 2 ngo bakabona gutembagaza ubutegetsi bw'i Rwanda. Mbega izo Wazalendo zitashoboye gukiza igihugu cabo, no musi AFC M23 imaze kwigarurira igice kinini iya, barumva yuko kugeza ubu batarava mu gatiro ngo babone ko iyo ntambara bayitsinzwe idashoboka. Noneho nimurebe namwe ibiriko birabera Uvira. Mu miseze natanze ikiganiro mvuga ngo iyo ushizeho iriya imigwi isanga yigenga yitwara gisirikare y'abasivile, iyo migwi erega irashobora kwiyubaka kugezaho irusha imbaraga igisirikare cy'igihugu. Ibyo twarayibonye Burundi ko igihe ca Petero Nkurunziza imbonera kure zari zifite agaciro n'igihagararo kuruta umusirikare wa leta canke umupolisi, kuko imbonera kure yashobora gufata umusirikare, imbonera kure yashobora gufata umupolisi kamwicarika mwivu. Ivyo rero urumva nibara ku mutemere, aho imigwi yitwara gisivile ishobora ahubwo kurengera inzego zijejwe umutekano za leta, ugaca usanga ya migwi yimbonera kure, iyo migwi ya Wazalendo muri Kongo ariyo ahubwo ihereza amategeko igisirikare n'igipolisi. Nibara aho mubona umugwi wa Wazalendo wubatswe na Tshisekedi ubwiwe, no munsi bifatira igisirikare ca Kongo bakagitetereza, bakanka inzego zigenywe n'umukuru w'igihugu, bagashinga igipolisi cabo, bakirukana igisirikare ca leta mu gisagara ca Uvira. Ugaca usanga ahubwo izo ngabo zashinzwe z'abasivile ahubwo nizo zitegeka umukuru w'igihugu n'ibyo akwiye gukora.
murabona yuko ari akamaramaza, ari agateterezi, aho ingabo z'igihugu zihembwa n'igihugu, zigurirwa ibikoresho n'igihugu, zisuzugurwa n'iyi migwi yigenga gisirikare. Ibyo nari narabivuze ko mu minsi yahera yuko iyo ushinzwe umugwi nk'uyu kugira ngo ugufashe ibintu yenda uzuhungera responsabilite y'ibyo igisirikare cyangwa ipolisi gishobora kwagirizwa, iyo migwi iyo ishinzwe irashobora kukurengera, ahubwo ikagutegeka canke ikagutembagaza nk'uko byabaye mu Burusiya. Wa mugwi wa Wagena umukuru wayo yigeze gufata ingingo yo kuja gutembagaza ubutegetsi bwa Putin. Birababaje rero kubona Perezida Ndayishimiye, Perezida Tshisekedi batabona ibiriko birakogwa, ingingo bafata batiyumvira ku ngaruka zishobora kuzana. Ubu rero harageze igihe yuko Tshisekedi na Ndayishimiye banywa ku gikombe c'ingaruka cy'ibikorwa bibi bakoze byo gushiraho intwaro imbi, intwaro zishingiye ku nyungu zabo zitita ku neza y'abenegihugu, y'ibisirikare bihagarariye ibyo bihugu. Nagomba ngaruke ku Burundi, mvuga ku ikosa bakoze ryo kwinjira mu ntambara yo muri Kongo, kuza kurwanya abenegihugu batsembwa buri munsi, bariko bagwanira kubaho, bariko bagwanira uburenganzira bwabo. Leta ikaja gushigikira abantu bariko bihaya ko borya abantu. N'ubu mwavyumvise yuko wa musirikare Gasita w'umunyamurenge bariko baravuga ahubwo ko bagomba kumufata bamurondere bamurye inyama. Umujenerale w'igihugu yakorera igihugu. Abanyamurenge bo mu Kagara nibahabonera isomo. Ibyo bintu nibyigishe abanyamurenge b'Akagara n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi mu bindi bihugu. Hari abo usanga murambona bava mu Rwanda bibereye za Buraya, hari abo murambona bibereye i Burundi, bamwe ba Apostolo Mbayahaga usanga bari mu mugongo w'abantu n'abayobozi barenzwe, banizwe n'ibitekerezo byo guhonya ubwoko. Ugaca usanga rero abo bantu ntibamenya yuko indwara yo kwanga ubwoko ari indwara yo mu mutwe. Burya ukazobona umuntu yanga ubundi bwoko, ukazobona umuntu yifuza ko ubundi bwoko bworimbuka, ukabona umuntu yifuza guhonya abo badahuje ibitekerezo. Ugomba kumenya yuko uyu agwaye indwara yo mu mutwe, uyu amaze kumera nk'imbwa isara, amaze kumera nka ca gisimba ataco kibabaye, ca gisimba kiba kigomba gutantamura uwo kibonye. Rero nico gituma abo bantu bose bagira amapolitike ajanye n'ingengabitekerezo zo guhonya abandi, umenye yuko baba bagwaye mu mutwe. Baba bakwiye kuja ahantu hamwe bashigwa bakavugwa indwara zo mu mutwe, kuko batamenya yuko ubuzima bw'umuntu niko atihabwa, kandi atawitamwo ubwoko bumuvyara. Nico gituma rero nongeye gukebura Ndayishimiye, amazi atararenga inkombe, nimba atamaze kurenga inkombe, yihute atera akamo abasirikare bose b'u Burundi bagiye mu ntambara yo muri Kongo
aho baba bari hose bagaruke basubire mu Burundi, kuko n'Uburundi nabwo burageramiwe n'intwaro mbi ya CNDD-FDD. Mbega ko Burundi bwabonye iteka igihe bwohereza abasirikare Somalia no mu bindi bihugu bakagenda n'iteka muri za Centrafrica bambaye umwambaro wa Nations Unies, ni biki byafashe Ndayishimiye kugira ngo yumve yuko akwiye guhindura igisirikare cy'u Burundi kikaba ca mercenaire kuja gushigikira abantu batabagaye bononekaye ubwenge bagwaye mu mutwe, bumva yuko abandi bantu atari abantu, ata burenganzira bafite, badakwiye no kubaho mu isi, akumva ko ari bo yoja inyuma. None ibiriko birabera Uvira kugeza ino saha ntibimwereka ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutsindwa intambara, ntibimwereka ko intererano yagiye gutanga ataco yamaze, ataco yashitseko, ahubwo habaye gukora ibyaha, habaye gushigikira ibitekerezo n'ingengabitekerezo z'amoko, bagatsemba abantu, bakarya abantu, bakiba, bagatoteza abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi batuririwe amazu. Ahantu igisirikare cy'u Burundi cyagenzura, abaturage batuririwe amazu bakirukana bakicwa, batigeze batabagwa n'ico gisirikare. Ibi ni biterasoni abarundi bose bakwiye guhaguruka, ari abari mu gihugu, ari abari hanze y'igihugu, bagatera ivyatsi iyi politike mbi y'akagwi k'abantu bakeye barongoye CNDD-FDD. Bitebe bitebuke ibyo bariko barakora, ubutunzi bariko bararundanya, bazobibazwa, bazobiryozwa. Nibarebe ku mateka y'abaperezida bagiye bayobora ibihugu nabi, bagize iherezo ribi. Nico gituma rero mugani w'ikirundi uvuga ngo ruriye abandi rutakwibagiye. Abana b'u Burundi bamaze iyo myaka 20 CNDD-FDD imaze, niyo myaka abarundi bo mu mwoko bose atagutoranya, abarundi b'imigwi yose barataye igihugu. Bamwe basaziye mu makambi Tanzania, makambi ya Nduta, makambi ya Nyarugusu, ndetse abandi harageze igihe barahindurwa kuba bene igihugu ba Tanzania. Abandi baguye mu makambi Kenya, abandi baguye mu makambi za Uganda, abandi baguye mu makambi za Kongo, abandi baguye mu makambi za Rwanda, hariya za Mahama. Imyaka yose 20 CNDD imaze ku butegetsi, nta kindi yamaze atari kwangaza bene Burundi. Mbega tuvuge inzara n'ubukene byugarije abasigaye mu gihugu, ibyo nitwo bivuga, byovugwa n'ababirigi berekanye yuko Burundi busigaye bumeze nka ya modoka imanitse hejuru ku vyuma yarataye mapine, itakigira n'igitoro, itagikora akazi. Rero ako n'agashinyaguro, ako n'agatetereza ku gihugu kimaze imyaka 60 carakiriye intahe yo kwikukira no kwigenga. Ivyo birababaje, ivyo birateye intuntu. Twagomba gukebura rero bene Burundi aho bari hirya no hino, gushira hamwe inguvu, tukamenya ko Burundi hageze yuko bubohorwa, tukamenya ko Burundi buboshwe, bwicawe ku gakanu n'akagwi gakeya k'abantu bari muri CNDD-FDD. Noneho abarundi tuve hasi, hirya no hino abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, tumenye ko igihugu ari cyacu, kandi atawuzotuma igihugu kimererwa neza, si umuzungu, si umukongo, si umunyarwanda azogira icyo akoze, ahubwo ni twebwe bene Burundi
tuzogira icyo dukoze kugira ngo igihugu cyacu kigire ubuzima cyongere kigarukane iteka n'itekane. Nkaba ndabashimiye kandi ndabasaba aho muri hose hirya no hino abizera Imana gusengera igihugu cy'u Burundi kugira ngo Imana ikigirire imbabazi, igitabare. Imana ibahezagire aho muri hose.